Turi kuwa 12 ndamukiza umwaka n'uw'ibihumbi 2026 kaze muri kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro musanzwe mutegurirwa n'ishirahamwe Focode. Haravugwa ibinyegezwa ku muriro wadutse hari kuwa 31 ntwarante mwaka 2026, umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho buri muri Brigade Logistique de la FDN benshi bita Camp-Base. Mu gisirikare no muri leta niko barahumuruje abarundi ko igihugu kitatewe kandi babikora mu maguru masha, ariko bihutira kuvuga imvo yatumye ububiko busha ko ari sanganya riturutse ku muyaga nkuba. Ico bikoze nuko amakuru ava mu biro bikuru vya gisirikare avuga yuko umuriro wadutse isaha imwe gusa inyuma y'inama yari ihejeje guhuza intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Mbere izo ntwazangabo zari zatandukanye zitumvikanye ku vyariko bivugirwa muri iyo nama. Iyindi nkuru mbere inateye amakenga nuko ubwo bubiko bwahiye inyuma y'indwi zibiri gusa hari indege yo mu bwoko bwa Cargo yinjije ibigwanisho mu Burundi hari kuwa 15 ntwarante. Hambavu y'iyo ndege hakabavugwa n'amakamyo 18 yinjiye mu Burundi yuzuye ibigwanisho avuye kubipakira mu gihugu ca Tanzania. Ibyo bigwanisho byose bikavugwa ko vyari bivuye mu gihugu cy'u Burusiya no mu gihugu ca Kongo. Mbega none hoba hari isano riri hagati y'iyo nama yahuje intwazangabo kwa 31 ntwarante, ibyo bigwanisho vyaje bivugwa ko vyavuye mu Burusiya na Kongo, be n'uwo muriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho? Ukuri nukuhe? Mbega Focode ifise amakuru ameze gute? Mbega hoho ayo makuru muri Focode bafise yobahumuriza canke ahuye n'imvugo leta yatanze? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hatungimana, ari nawe agiye kwakira abatumire ababwire n'indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Gilbert na Alice Hakizimana. Egome nk'ukweje kubivuga turi kumwe n'abatumire babiri uno munsi baza kudufasha gucijya nino ibi bibazo uhejeje gushikiriza. Umutumire wa mbere ni Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe ya PRODH. Mutama Karaveri Mbonimpa turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Ngira ngo Mutama Mbonimpa ni mwamuri ko Umuraka mikro kiwe karacugaye sinzi. Ego ndabona yuguriye mikro. Ego turabumva ijana kwijana. Ego byakunze ntibyahora bikunda ko tuvugana. Ndabaye mwiwe na jewe muri iki kiganiro n'abandi bose batagutwumviza ndabamukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, kaze muri kino kiganiro. Umutumira agira kabiri n'umusangwa ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro Pacifique Ninahazwe. Mwiriwe cyane nanje ndabaramukije, ndaramukije Mutama Mbonimpa tuza gusangira ikiyago, ndaramukije kandi abariko baratwumviriza n'abazokumva bose kino kiganiro. Murakoze cyane, kaze muri kino kiganiro. Nkuko twahora tubigenza mu bindi biganiro, niki kiza kuba gifise imice itatu. Mu gice ca mbere aba batumire duhejeje kwakira muri kino kiganiro baza kugaruka kuri uwo mucanwa uheruka kwaduka muri Camp-Base, na cane abasirikare bariko barafatwa gasakisaki n'ivyo mugenzi wanje Gilbert ahejeje kubashikiriza, hamwe mbere no kuvyononekaye kubera uwo mucanwa. Abariko baradukurikirana mwihangane mukurikirane igice ca mbere. Mu gice ca kabiri niho mushobora kuronswa ijambo mubaza ibibazo abatumire canke muterere ku makuru mwaba mufise canke kuvyo mwiboneye. Mu kurangiza kino kiganiro ari naco gice ca gatatu tuza kugaruka ku batumire bahanure baterere batera kamo kugira ngo akabi kabishe nkako ntikazokongere. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko.
Gilbert turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego urakoze Alice Hakizimana kuvyuheje kumenyesha ku bijanye n'indinganizo ya kino kiganiro no kongera ko cyane ko ngira mwavyumvise dusanzwe dufise umusangwa ariko kandi turafise n'umushitsi Petero Kaveri Mbonimpa ni rya mbere aduteye agateka yaje mu batumire ahandi yahora yakijambo ariko nongereko kandi yuko kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza ibibazo byinshi tuza gutumbereza kwa Mutama Petero Kaveri Mbonimpa ahanini vyerekeye abahitanywe n'ibigwanisho vyaturitse ahanini bagizwe n'abanyororo cyo kimwe n'izindi nkurikizi ibibazo bijanye imvo yatumye ububiko bw'igwanisho bupfa ivyinyegeje inyuma nico bigamije ahanini tuza kubitumbereza kwa Pacifique ninahazwe. Kaveri Mbonimpa yaduteye agateka no musi tugiye guhera iwe. Petero Kaveri Mbonimpa twibutse abariko baradukurikira yuko ubuzima bwanyu nka bwose mwabuhariye ibijanye n'agateka kazina muntu mwaravyumvise cyo kimwe n'abandi barundi iberutse kuba kuwa 31 ntwarante aho ibigwanisho vyaturitse bihitana abatari bake mu banyororo mwibohero rikuru rya Mpimba gushika ubu nta kuri kuzwi kubitigiri nyezina by'abahitanywe n'amabombe uko bavubwe abakomeretse mbega ni bangahe basigaye baba bakurikiranywe gute uno musi gushika uno musi nta mutegetsi turumva yoba yaragiye kugarukira ku bari mu Mpimba. Imbere yuko twinjira rero mu kiganiro nyezina twagomba kubabaza Petero Kaveri Mbonimpa nk'uharanira agateka kazina muntu gushika uno musi mbere muri ko muraja mu myaka y'ubutama mbega hari amakuru mufise ku bitigiri nyezina ku vyabaye vyahavuye bihitana abanyororo mbega ino nyifato ya leta yo muyibona gute ku bwanyu ivyabaye mufatiye ku kahise n'ivyo muzi n'ibikorwa vyanyu mubona iyi leta koko itahura umunyororo n'agateka afise? Ego Gilbert murakoze kuri icyo kibazo mumbajije. Ibyabaye mu minsi iheze kuri ibyo bavuga by'umuriro wadutse mw'ikambi iri ku Musaga iyo bita muri baze ajya hose ndahazi kuko ndahaciye kenshi nahakorera mu Mpimba kenshi niyo ntitwaca imbere yaho no mu gisoda narinjiye kenshi muri arya makambi hariho badutumiye hariho amanama tugiyemwo ni ukuvuga ko tuzi rero aho zirya kambi ziherereye rero twumvise birya vyabaye twabimenye mu mwanya vyari bitanguye kuba nyene kubera kuko twaronse ubutumwa bwanditse amatelefone acana ko atubwira ngo tubatabarize barapfuye ngo barashe ngo barabateye igihugu abantu bo niko bavuga hanyuma batundikira n'amasanamu tukabona hejuru mu kirere hose hariko haraka reka n'ukuri vyari biteye ubwoba n'agahinda abantu bagira ati turapfuye noneho ntituramuka. Rero jewe mbonye maze kumva yuko wari muri baze hahiye ngo ahantu habitse ibigwanisho bakavuga yuko ari umuriro wadutse uvuye ku muyagankuba jewe ntivyantangaje cane kuko ibyo bintu by'umuriro ni ibintu abarundi bose bamaze kumva bamaze kumenyera bamaze kubona iyo hadutse isanganya byatanda byita isanganya nk'uko nabo bama babyita isanganya ry'umuriro murazi kuva kera tumaze kubona aho imiriro yadutse mbere ntanguye nko kuri ya soko y'i Bujumbura murazi ko hadutse umuriro igasha bagaca bavuga ngo ni umucano wavuye ngo ku mabateri ngo bari bafatanije ngo bifata umuyagankuba ngo isoko rirasha ariko tumaze kubitoza gato hirya no hino twasanze ryaturiwe bafise intumbero barondera irya soko rirasha rero riratokombera
uravye rero n'ivyagiye birakurikira hirya no hino, uravye amasoko yahiye bose bavuga ngo ni umucanwa, ngo ni wadutse ngo mw'isoko. None uwo mucanwa waduka mu masoko yose tuzi nk'ekarenga 20 yaturiwe n'umucanwa. Mugabo mu nyuma twagenzura tukabaraba igituma ayo masoko asha, twasanze hariho intumbero baba barondera abazi umucanwa waduka gutyo, ahubwo baraziturira kugira bashike kucyo bashaka. Ibyo tuzobigarukako sinigwa ndaja mw'iryo nido, ariko rero je ngarutse kuri uwo mucanwa wadutse mw'ikambi ryo muri baze, jewe rero maze kumva bimwe bimwe bivugwa, maze kubaza hirya no hino nkumva ivyo batubwira, ni ukuri ntivyantangaje. Jewe mbere nogira nti urya mucanwa si ukuvuga ngo wavuye, ngo si isanganya ryavuye ku muyagankuba, ahubwo kurya ibindi vyaturiwe navyo nyene muri baze baba baraturiye, hari ikintu bagamije gushikako. Uti mbe none ico kintu bagomba gushikako woba wumvise ko ari igiki? Twebwe twatohoje hirya no hino, hariho batubwiye bati burya rero hariho ibigwanisho vyinshi vyari vyaje bivuye mu bindi bihugu, bavuga mu Burusiya, bavuga muri Turki, bavuga muri Chine. Ati ivyo bigwanisho rero vyari bigamije kuja muri Kongo. Ati rero Burundi nabwo bwari bufise ibindi bigwanisho bwazanye kera, atari ibigwanisho vyari vyavuye mu Burusiya naho nyene, ati no muri Turki no muri Chine, ati n'ibindi vyose vyari bihasanzwe, ati vyari bimaze imyaka myinshi bidakora. Ati rero babona yuko ivyo bigwanisho vyashaje, ati niho baca bagira umugambi yuko ivyo bigwanisho bari basanganywe bobiturira, bakazoca babwira Kongo yuko ibigwanisho vyabo vyahiye, hama baca babigumya. Bobo baca bavuga ati vya bigwanisho vyanyu twari mwazanye ngo tucishe ngaha, ati vyarahiye. Iyo ni Ego. Kumbura munkundiye Petero Claver Mbonimpa, munkundiye nimba muriko muranyumva, imvo yatumye haturirwa kumbure turaza kuyigaruka ko mu kanya. Twari twahereye ku kibazo cy'agateka ka zina muntu, nari nababajije muravye inyifato ya leta, muravye ivyabaye, ko hari amakuru muri APRODH mufise ku bapfuye, ku banyoro bahitanywe, hari amakuru mufise. Hanyuma mwebwe mwakiriye gute, mubona leta yitaho agateka k'umunyororo inyuma y'uwo muriro wadutse ukabahitana? Kumbure ko icyatumye ububiko bw'ibigwanisho busa murantunga, tuca tukigaruka ko mu kanya. Abanyoro nuko abandi banyagihugu bapfuye, nuko abandi banyagihugu bakomeretse, n'abanyoro barakomeretse barapfuye. Mbere gushika twebwe abanyoro twashoboye kumenya yuko hapfuye abanyoro 7, abo barapfuye kuko n'abandi babonye. Ariko kuko baciye bugara imiryango y'amabohero, abapfuye rero bose batamenyekanye, abanyoro ngo babamenye kuko baje gupakira ibiziga, abanyoro bugaranywe. Abakomeretse bose ntabo bamenye. Mugabo murazi yuko no hanze hapfuye abandi bantu. Urazi ko umuvugizi w'igisirikare yavuze abantu 13, ariko twari tugiye turatora hirya no hino, abo bantu bararenga 13. Bene kubera yuko twebwe dufise abashika 18. Rero kugira ngo agateka k'abanyoro karubahirijwe, nabo bapfuye ntituzi ingene bafubwe, ntituzi imiryango yabo ko yabarose kugira bapfuye nka bimwe by'Igitega vyaba. Abanyoro bagaturirwa ntureye, umucanwa ukaduka, bakavuga ngo ni isanganya, agapfa abanyoro amajana ngahe. Abo n'imiryango sinzi ko yamenye yuko abo bapfuye. Baravuze bati nuzohirahira ngo agandare, ati n'akazi kiwe tuzomwirukako. Murumva rero abanyoro bo data ko bigorewe ari ikivumvu. Sinovuga yuko hari ikintu gushika n'ubu barabafasha.
nk'uko n'abandi Ku bantu. makuru Petero Claver Mbonimpa, ku makuru avugwa yuko hari abanyororo barashwe bariko barondera kuyanyaga bazi yuko ibohero ryatewe bakaraswa n'abapolisi. Ayo makuru muri APRODH mwa murayaronka nimba muyafise? Abo barashwe n'abapolisi ibitigiri vyabo bingana gute, canke vyaciye mu nzira iyihe kugira bigende uko? Oya, nuko ivyo bintu twabibajije turabaza n'abandi bantu bakora mw'ibohero n'abanyoro nyene turababaza. Nukuri ivyo bintu yuko abapolisi baciye barasa hagapfa abanyororo, ico kintu ntayo twakibajije, ariko nta batubwiye yuko ari ukuri. Ni nka kurya bavuze yuko ngo hari bavuze yuko ngo bigeze kubwira abanyongo batanga amafaranga kugira ngo bakivye ngo baze basanire ivyasambutse. Twabajije twasanze ari inkuru atariyo, nta vyabaye. Rero abapfuye ni benshi, nabo ndakubwiye abanyagihugu bapfuye hanze nabo nyene barapfuye. Mugabo rero ivyisumbusha canke ivyo gufasha, murazi yuko umuvugizi w'igisoda yavuze ati kugira dushumbushe abantu ni ukuvuga yuko tuba turifise nude assurance. Ati none igisoda nticyoshobora kwatura ibi n'ibi. Murumva yuko yakuriye inkoni ku gicitsi, nta kintu na kimwe cyafashijwe abo bantu. Yego Mutama Mbonimpa turaza kubigaruka ko mu kanya. Reka tugaruke kuri Pacifique Ninahazwe. Haravuzwe ibitari bike ku bijanye n'uwo mucanwa wadutse muri Kambaze mu bubiko bw'ibigwanisho. Umuvugizi w'igisirikare yaranavuze ko ngo ryoba risanganya ryavuye ku muyaga nkuba. Uno munsi mwebwe Pacifique Ninahazwe, ku makuru yo mwibanga mwatohoje irya nino, uwo mucanwa ryoba risanganya canke hoba harabaye ikindi kibazo? Ego murakoze. Icambere coco umuntu yovuga nuko ikibise isanganya tukora ikijambo nyene bakoresheje cagize ingaruka zikomeye gose ku gisirikare c'u Burundi. Sinzi ko muriko murakurikira nk'amajambo bakoresheje mu guhumuriza, ubwo nyene baca banyarutsa bakishura ku kibazo batabajijwe. Baca bagira bati abarundi twobahumuriza yuko igihugu gikingiwe, ntibahave bibaza ko atabigwanisho dusigaranye, turafise ibikoresho bikwiye byo gukingira igihugu. Muravye mu misi y'imbere hari hamaze imisi hariko harakorwa ibiganiro vyinshi, twabona kuri za YouTube nk'abitwa Bambaye Ahaga n'abandi, wumva ko bigamba, ukumva ko bigamba ngo mbega urwo Rwanda go rusigaye ruturushiki. Barigamba ko hari ibigwanisho vyinshi cane mu Burundi muri kino gihe, kandi ntibabesha. Sinzi ko nk'abariko baradukurikira bibuka nk'ikiganiro twakoze mu kwezi kwa12 mu mpera y'umwaka, aho nigeze kubabwira amakamyo atari make yariko arapakururwa ibigwanisho mw'ikambi ya Mukoni hariya i Muyinga. Abantu bose mureka mu kiganiro ko baguma badati none ivyo bigwanisho biriko biza ku bwinshi gutyo vyoba bifise iyihe ntumbero. Inyuma yahajya ibigwanisho byabandanije biza muri ubwo buryo nk'incuro zine, nk'incuro ya kane dufise nk'amakamyo 23 yinjiye hirya yejo ku munsi wa gatanu w'ino ndwi turiko turavugamo. Ayo makamyo yinjiriye Ikobero, ubu ari mu ikambi ya Mukoni. Kandi rero turafise amakuru menshi cyane y'ibigwanisho vyagiye biraza. Numvise mu ntango Gilbert Niyonkuru yongeye ko ibindi bigwanisho vyavuzwe, vyazanywe n'indege cargo, haravugwa ivyavuye mu Burusiya n'ivyavuye muri Kongo. Hari n'ivyo n'ibitavugwa cyane aha mu ntambara ya Kongo bahoramwo. Igisirikare c'u Burundi hariho ibigwanisho vyinshi caharonkera, kikaca kiba nk'abavyivyi, bakavyiba bakaca babizana ku bwinshi bakaza kubibika mu Burundi. Rero muri irya kambi hari ibigwanisho vyinshi cyane ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi, ku buryo mbere ngira n'ikirengeye n'ikiganiro turiko turakora
umuntu yashobora kubaza ikibazo ati kino gihugu kidashobora kugura ibyo abarundi bakeneye, igihugu kitagishoboye kugura igitoro, igihugu kitagishoboye kugura, kidafise imiti ikwiye, bigenda gute ngo kiba ari igihugu kiriko kigura ibigwanisho ku rugero rw'akataraboneka, aho bavuga amadrone atari make, hari abavuga za misile, hari abavuga ko ari indege z'ingwano ziriko ziraza, ibintu byinshi byinshi mu gihugu, ibintu ngombwa by'abarundi byo kubabeshaho atabiriho. Bamwe bagira bati bimwe vyoba kumbure biriko biza nk'imfashanyo, hakaba n'ibyo bigurira. Rero muri iyo ntumbero nitwaza gutera tuja imbere, hariho kumbura aho nza gutera mpuriza na Mutama Mbonimpa ku byo yarahejeje kuvuga, bishobora gusigura, bishobora kubamwe mu byosigura iri sanganya ryabaye iryo ari ryo. Ariko uvuganye n'abasirikare barakubwira bati ibintu vyabaye nibara, ibintu twahomvye n'akamaramaza. Iruhande y'ibi tuvuga bya stock y'ibigwanisho, nuko kandi hononekaye gose muri irya kambi, harononekaye isa nuko ikambi yasambuwe nyene irahera. Hariho ububiko bw'impuzu za gisirikare n'amamatera, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imfungurwa zitari nke, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imiti bwarahiye buratokombera, yose irahera. Ibintu byinshi, amazu yarasambaguritse, ntibyagarukiye mbere kuri kambaze yonyene, byaratandukiye n'ibindi vyegereye hajya. Murazi ko irya kambi isanzwe yegeranye n'ayandi makambi menshi, nko muri Iskamu baravuga nka amphithéâtre bubakiwe n'Ubufaransa, iyo baravuga ko yasambutse, bakavuga ko amazu menshi ya etage yo muri Iskamu yasambutse. Baravuga nk'ishure yigisha ibya logistique yari hajya hahora kambi y'abapara, nayo nyene ko yasambutse. Hari ishengero bita Christ Roi hajya nyene ryasambutse. Aho turiko tuvuga ivyegereye hajya ntitugiye kuvyakure, kumbure biza kugaruka, ariko nukumva ko ibintu vyononokereye hajya birenze urugero. Nk'abo tuvugana babikurikirana, je barambwiye bati iyo bariko baraharura bagira nk'ibiharuro vyononekaye nko mu bijyanye gusa n'amazu, ama infrastructure ko babivuga mu gifaransa, ti n'ibintu biri mu rugero rw'imiliyaridi 200 ivyononekaye, mu gihe nk'ibi bijyanye n'ibigwanisho byo babiharura mu miliyoni 40 z'amadolari. Ugiye mu marundi usanga no aho twaje ku giciro cya leta gusa turi mu mamiliyaridi arenga 100 y'amarundi, n'ibintu uri kurumva birengeje urugero. Hari n'uwagize ati aho ubona abategetsi batavuga, yakoresheje wa mugane w'ikirundi bagira bati hajya havuga uwo bubezwe, havuga uwo bubezwe. Hariho ibiba abantu bakumirwa bakabura n'ijambo bari busohore. Niho ubona byanabananiye abategetsi no kupfuna bakora ibintu byo kwikurayo, kujya bahora bagira batubwire bati umutegetsi yashyitse mu ikambi ya base, reka bereka abarundi byabaye, yagiye kuraba uko ibintu bimeze, bashatse ntibanatwereke ibyo yabonye, mugabo bakatubwira ati yahashyitse. Ntibabishoboye kuko aho urugero rw'ibyononekanye aho rugera, bari ku rugero bumva ataco bashobora kuvuga ngo babwire abantu. Ikindi cyaciye kinakurikira nuko babujije rwose abasirikare baho ko hari ico basubira kuvuga. Umusirikare wo muri base kugira yemere kuganiriza muri kino gihe biragoye, naho abari umusirikare nkawe amuvugishije ntavuga. Barabateye ubwoba yuko amatelefone yabo bayakurikirana, barabategeka ko batanga amanimero y'ama WhatsApp yabo yose, barabwira ngo ikintu cyose gica ko bariko barakibona. Abandi barafatwa baraja gupfungwa, turaza kubigaruka ko navyo. Niho ngombye guhera ko abariko baratwumviriza batahura kwibara ryaguye muri irya kambi. Abarundi ntibabwiwe icyabaye, abarundi ntibabwiwe uko bingana, ariko ibara ryaraguye muri irya kambi. Ico kikaba icya mbere. Ku kibazo rero Alice Hakizimana mbajije, mbega none ibi bintu byoba byatewe n'iki? Urumva dufise amajambo bwa mbere twahawe n'abategetsi
niho umuntu aheza agahera. Urumva mu gifaransa bakoresha nk'amajambo hypothèse. Gushika uyu munsi nta muntu n'umwe akubwira ngo ndazi neza icyabaye icyo ari cyo, mugabo barabiye uko ibintu byagenze niho baca bazana ibishoboka kuba byarashyitse aho hantu. Duhere ku byo ubutegetsi bwo bwaduhaye. Ubutegetsi buvuga ko ari isanganya ry'umucanwa, mbere barakoresha ijambo rya court-circuit. Court-circuit ni hahandi usanga hari insinga zibiri zakoranye ko, iyo zakoranye ko zidafunze neza bizana bimwe biturika, hakaza umucanwa, ariho bishobora kubyara ibishya. Aya makuru bayatanze mu mwanya ibintu byari bikiri ko biraturika muri iyo kambi. Kugira umuntu avuge court-circuit, ico ikibazo umuntu yoca abaza waciye abitanga ubwo nyene General de Brigade Gaspard Baratuza, ningene mu mwanya nyene ibintu bikiriko biraturika we yaza yaronse ko habaye court-circuit. Kuko kugira uvuge court-circuit nuko hariho umuntu yayibonye, nuko hari umuntu yabonye aho vyahereye. Mu bisanzwe habaye court-circuit biraturika, nivyo haraba imyotsi, haraba ibicanwa, abantu bakaca banyaruka kuza kugerageza kuzimya, hanyuma kumbure bariko barazimya bakananigwa, bagasanga birarandagaye bigeze kure, barananiwe. Mbere iyo bigenze gutyo na bamwe bariko barazimya, uravye ingene ibintu byaturitse, ni ukuvuga ko muri abo hariho abo byaca biteza guhitana. Iyo bariko baravuga abo byahitanye ntiwumva ko hari umusirikare n'umwe yoba yarapfiriye muri ivyo bintu, bitera bigora. Rero ikibazo umuntu yomubaza nico, mbega iyo court-circuit yabereye amaja hehe? Yabereye muri magasin d'armement? Yabereye ahabitse ya mamatera n'impuzu? Yabereye ahabitse ibifungurwa? Yabereye ahabitse imiti? Hanyuma bimaze kubivya umucanwa ugatangura, ko wumva hazoba hariho uwabibonye akabimuha. Hari ico abo muri iyo kambi baba baciye bagerageza uwo mwanya bakaja kugerageza kuzimya aho hantu, hanyuma mu nyuma bakaza kunanirwa batanguye kuzimya. Wumvirije abantu bose batanga amakuru y'ivyabaye aho hantu, bose bemeza ko ari ikintu cavuze c'inguvu nyinshi, bakabona umucanwa mu kirere, hanyuma ibintu bikaca bitangura guturika, byabandanije hafi ijoro ryose. None ya court-circuit bayimenye gute naho ibereye ku buryo ibintu bica bimera gutyo, ko atariko bimenyerewe ivy'amacourt-circuit? Nta musirikare n'umwe ndavugisha, yaba umusirikare muto, yaba umusirikare mukuru, yaba nta n'umwe numva yemera ico kintu cya court-circuit. Nta n'umwe wumva cemera. Sinzi ko n'abaratuza wenyene uwo bashobora kumuganiriza atari ku maradiyo ko yoba byemera, ariko ico bikoze nta musirikare n'umwe turavugana ngo numve yemera ico kintu. Bakaca banagirako batushima n'abasirikare bo nyene n'abatwara igihugu batavyemera, nuko bukeye baciye batangura guhagarika abasirikare. None yoba ari court-circuit bikaca bivyara gute guhagarika abasirikare? Abahagaritswe, harahagaritswe umuhinga bitwa ko bafise araba ivyo vy'ububiko bw'amabombe n'ibigwanisho bikomeye, witwa Major Sibomana. Uyu Major Sibomana bavuga ko ari intwazangabo yagwanye muri CNDD-FDD, yari umuntu w'umwizigirwa akomeye cyane, bakavuga ko yanarungitswe kwiga mu Burusiya, ku buryo benshi batanga bati hari umuntu yibutse gukora kuri Major Sibomana, twari tuzi ko ari intakorwa ko hano hantu. Uwo yarafashwe, hanyuma harafatwa Major Ntirampeba. Uyu Major Ntirampeba nawe yahoze agwana muri FNL, akaba yari umusirikare yarajejwe ikambi muri iryo joro y'abita officier de garde. Niwe yari ahari iryo joro, niwe yaraba umutekano wose w'ikambi iryo joro. Uwo nawe yarahagaritswe. Harahagarikwa abasuza officier batari bake, barimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho, kurikirana ibigwanisho abita armurier. Abo nabo nyene barapfunzwe, bamwe usanga bapfungiwe mu iperereza. Abafungiwe mu iperereza mbere bavuga ko baba bafashwe nabi cyane, batarekuriwe kuvugana n'umuntu n'umwe, atawufise neza amakuru uko babayeho n'ingene bamerewe. Hakaba abandi bake bake bafungiwe muri police militaire. Abo muri police militaire bavuga ko bisa nuko ari abantu bari ngaho baza barabazwa gusa, bo nta kintu kiboneka kibaba ko giteye ubwoba. Ibintu byifashe gutyo, reka cabagira bati none ga mwabana murashobora kutubwira ko ari court-circuit, court-circuit ikacifata abasirikare
mukabagira gutyo kubera iki? Amakuru yandi mfise nuko umugwi wari witwa kuri kurakora amatohoza wo mu gisirikare wari wimaze kwindwi, bavuga ko haba ku murango bataruhuka, nijoro barara barakora, abo boba baraye bahejeje raporo yabo. Abasirikare tuvugana bavuga ko iyo raporo yoba ifise intumbero yo kurondera abo bokwita ngo bouc émissaire, abo bobitako, abo bo kwagirizwa ko ari bo bakoze amakosa yatumye haba ivyabaye. Ico nico bariko baravuga, ariko iyo raporo ntirashirwa habona, kandi bamwe bakagira bati n'abakuru b'igisirikare kumbura bazoyisoma bayihindure bongeremwo ibindi, ariko ico gikorwa ubu niho cyaraye giheze, icitwa ko ari c'uwo mugwi w'amatohoza. Hariho hypothèse igira kabiri. Imbere yo kugira ngo ndabaciremo gatoyi Pacifique ninahazwe, mwavuze ivyononekaye mugitangura, ariko umuntu abonye ivyononekaye inyuma y'ikambi hari ikibazo yibaza, hari amakuru mwaba mufise y'abasirikare bashobora kuba barahasize ubuzima? Gushika ubu ico ni igipfungu gikomeye gose. Abaraba bose ivyo bintu uko vyagenze baravuga bati ni gute hateye iyo explosion, tukora iryo jambo ry'igifaransa, vyaturitse bikonona ikambi yose bigasa n'ibiyifuse, bikongera bikagera ku rugero biza kwica abari kure y'ikambi, ariko abari mu ikambi ntibibice. Ivyo bintu vyoshoboka gute? Umva bose bati ivyo bintu bishoboka gute? Ico bikoze abantu bo muri iyo kambi uwo mwanya baguye guhumura, barirutse, barahunze, mu nyuma babujijwe kuvuga, ku buryo ukuri kw'ivyabaye aho hantu gushika uyu munsi ari kinyegezwa, kandi babuzwa kuvuga. Gushika uyu munsi nta makuru ari hatomoye ku kijanye n'abasirikare baba barapfuye. Hariho ababivuga, mugabo ko atari ikintu mfise ko ivyemezo bikomeye sinshimye gukoresha ayo makuru, ariko hariho ababivuga ko hari abasirikare baba barapfuye. Ngiye rero kuri kimwe nari mvuze nti hypothèse igira kabiri, hariho abafatira cyane ku kindi kiza guhura n'ico Mbonimpa yavuze, ingene ibigwanisho byari bimwe bibitswe nabi. Baravuga ati ibigwanisho byarabitswe nabi, aho bagafatira ku makosa bashira ku bintu biri mu gisirikare c'uno munsi, aho bagira bati barafise abasirikare benshi bize ubuhinga bwo kubika ibigwanisho, baravyiga mu bihugu vya kure, baba intwazangabo byaba ibisongerezi vy'intwazangabo. Ariko ingorane ikomeye iri muri ico gisirikare ubu nuko hariho abantu bagira bati hari ibyo badakwiye kumenya. Hariho abasirikare batizewe badakwiye kumenya nk'ibigwanisho vyose igihugu kiba gifise muri kino gihe. Abo rero ugasanga barigizwayo, ntibashobore kuja gukora akazi batereza gukora. Wa wundi ati ibiharuro ntibifatiswa, bakaca baza nabo bitwa ko bizigiye, ariko ntibashira imbere kubanza kubigisha. Bagira bati ugasanga abandi barize imyaka 6 hanze mu bihugu nk'Ubudagi, mu bihugu nk'Ubwongereza, mu bihugu nk'Uburusiya nyene n'ahandi, ugasanga bariko barabihubu, bariko barakora ivyo bikorwa sabavyigiye, sababizi. Hari nk'ikintu abasirikare benshi bagaruka ko bavuga bati nk'ayo mabombe ingene yarabitswe ukuntu mu bisanzwe bitabaho. Amabombe barayatandukanya n'ico bita charge, ariko ayo mabombe yari kumwe n'amasharge yayo. Umwe mubona abajije yagize ati iyo charge ibiri kwayo, bafise ikintu bugurura bakurako bakaja gufatanya n'iyo bombe. Ati ubundi ibyo babifatanya iyo bari ku rugamba biteze ko amabombe ashobora gukoreshwa umwanya uwo ari wo wose. Ati rero amwe muri ayo mabombe igituma ari kumwe n'amasharge, namwe navuze bivye nko muri Kongo, bari ku rugamba baca biyora ibyo babahaye bakabizana mu Burundi kubinyegeza, bakaca bifatanya na za charge kumwe byari ku rugamba vyiteguriye guterwa. Harabavuga ko nabishasha hoba harimwo bimwe byari kumwe n'amasharge yavyo. Nk'iryo ni ikosa rikomeye mu bijanye no kubika amabombe. Sindi umuhinga wavyo, ndiko nkoresha amajambo bampaye abasirikare, kumbura abahinga bo baca bumva ivyo ndiko ndavuga ivyo ari byo. Ibi byose rero yaba isanganya ryanye n'ububiko bubi, yaba ibivugwa vy'umuyaga nkuba, biracafatanya n'ico hypothèse yitwa isanganya, kuko byose bigiye bijanye na kimwe bise isanganya.
dutere mukiri tuja kuri ku icyo bikomeye. kisanganya imbere yuko muduga ku kigira gatatu kumbure canke ca kabiri Pacifique ntazwi mwari muvuze mu kanya ikijyanye n'ubumenyi. Nubwo mutatomoye hari ikibazo cy'ubwoko mu gisirikare kuko amakuru ava mu gisirikare avuga yuko abo bari barize cyane ibijyanye no kubika ivyo bigwanisho ari mu bwoko bw'abatutsi uno munsi batizewe. Ayo makuru murayafise? Bimeze uko nyene donc baravuga abatutsi, baravuga abo mu gisirikare cya kera. Ndaza kubigaruka ko no mu mpera aho nza kugaruka kumbure ndiko ndavuga n'ibindi turiko turabona ingene hari umugambi ukomeye wo kwiyumvira ikindi gisirikare kibana n'igisirikare cy'igihugu, bo babwira bati turakeneye igisirikare cy'ubwoko bumwe kindi cacu twizeye. Ndaza kubigaruka ko mu mpera, ariko uko bivuze niko n'abasirikare bariko barabivuga. Rero ngiye ku gice kigira kabiri nibaza ko duteye tuja kubikomeye, nuko hariho uravye iyo raporo ngo iriko irasohorwa yo yitera ija kuvuga ko habayemo ubukozi bw'ikibi. Ubukozi bw'ikibi bavuga ko buva hanze bukava no mu gihugu, bishaka kuvuga ko hoba hari cavuye hanze gifatanije n'abandi bari mu gihugu bakagifasha. Bisigura ikivyo iyo bavuze ico c'ubukozi bw'ikibi kica gitera kija kuri kimwe abari hajya bavuga ngo twebwe twarabonye, bavuga ati twarabonye umuravyo, benshi bavuga ngo n'umuravyo. Umuravyo babonye mu kirere kandi bawubonye henshi mu gisagara, haba abegereye hajya n'abari kure. Hariho nk'abari mu bice vya Etat Major, hariho abari ahandi bavuga bo bose ko ico kintu bavuga ko ari umuravyo bakibonye. Hariho abavuga ngo twarumvise ugwamo, hariho abongereza kwico, hariho abaca bavuga ariko ko ico kintu cakurikiwe no kunyiganyiga kw'isi, ni ikintu canyiganyije aho hantu. Hanyuma ivyo biheze tuca tubona rero ayo ma explosion, tubona ibiturika. Bamwe bacavuga bati bakoresha ijambo drone, uri kurumviriza abanyagisagara vusi ijambo drone riguma riko riravugwa, ni drone yaje, twibaza ko ari drone yabikoze. Abandi bati ari drone abantu baba barayumvise, ari drone gutyo canke iyo drone yashobora guhagarara hehe ku buryo ishobora kuko drone irakenera akantu kameze nk'aka aeroport bakoresha mu kuyirungika. Ivyo vyoba vyashobotse gute? Mugabo uvuganye n'abahinga baravuga bati gushoboka koko ntivyonanirana bene ivyo. Iyo drone umuntu ayizanye igaca hejuru ya Tanganyika, Kambazi iri ku birometero 2 uvuye kwitanganika, si kure cyane. Tuwo mwanya ni muto cyane, uravye urugero igendera ko drone ibirometero biriko, hanyuma ikagera ikahabona ikacimanuka yihuse. Ivyo navyo nyene vyoshoboka. Naho abandi bagira bati vya vyose kiba yari cyatewe, ahubwo izoba ari misile ntizoba ari drone. Bamwe bakabivuga uko, abandi bati ahubwo gishobora kuba ari cyaturikiye indani, gishobora kuba ari ikintu cyaturikiye indani, maze ababonye mu kirere bakibaza ko ibyo babonye mu kirere ari byo byabitanguriye, ariko ibyo mu kirere bishobora kuba ari efe, ari ingaruka y'ivyari bibaye hasi. Kubera ko nkabize vya physique, ishusho donc kubona umuriro, kubona uwo muravyo biranyaruka kurusha kumva ijwi riza inyuma wamaze kubona ikintu. Ahantu haba hateye bombe urabona ibintu bigurutse, urabona ibituritse, urabona mugabo ijwi ya boom iza kuza inyuma hari ibintu bamaze kubona vyaduze. Bayagira ati bishoboka ko ico babonye hejuru yari efe, ahubwo cyari geje kuba hasi, ico cyari giturikiye hasi. Bakagira ati ashobora kuba nimba ari wasizeho nka dinamite nini akayishira muri ivyo bigwanisho, nimba ari bombe nyene bateze yigaturika. Baragira bati shobora kuba ari ikintu cyabereye aho indani nyene kirabituritsa. Bivuye he kugira bibe byova aho nyene mu gisirikare bikaba ivyo, naho byo bizana nyehe? Aho niho baca bazana ishavu riri mu basirikare bigiye guhura n'ico numvise Gilbert mu kugurura ikiganiro yavuzemwo, ikicuka abasirikare badakeneye gusubira kuja kugwana muri Kongo. Ishavu abasirikare b'u Burundi bafise, agahinda bagiriyeyo mu ngwani heruka, kabatuma badakeneye gusubira kumva babajanye muri iyo Kongo. Baba ko badakeneye kumbure Pacifique ngira murasimvye cyane, ngira abantu kugira batahure nkuko mubivuze mu ntangamarara ya kino kiganiro. Ububiko bwahiye inyuma y'isaha imwe gusa hariko haraba
inama y'intwazangabo mu gisirikare. Mbega mwoshobora gusigurira abariko baratwumva iyo nama yari igamije iki, ni igiki batahurije ko, ni kubera iki hoba haciye mbere hariko harikekwa ko vyateguwe canke vyatezwe n'abasirikare bo barabo batemera batahuje mu nama, iyo nama yari igamije iki? Kumbure ko ngira mufise amakuru mwamundusha imbere ko ndabaza kandi kabazo. Inama ivuga ko ari inama yategura ibitero byo muri Kongo, niko ivuguye nama. Ivuga ko bariko barategura, iravuga ko hariho abagwanyi za Wazalendo n'ibindi baba bari bamaze igihe bahabwa inyigisho za gisirikare mu Burundi, zari batayo zibiri zari zirungitswe, hanyuma mu gisirikare c'u Burundi akaba bashaka nyene ingwano iboneka barungikamo n'abasirikare b'u Burundi bakaja gufasha mu byizo ntambara, kandi ariko mu gisirikare c'u Burundi bigahurana nuko n'abasirikare badakeneye gusubira kumva iyo ngwano. Ariho hacaza ico cyuko bagira bati okay, nimba mushaka iyo ngwano reka twebwe dusambure ibyo ja kuyikoreshwamwo, turabe ingene ibyo byo kugenda bibandanya. Ico cyumviro kiriho, ariko mu mpamvu byose ndabyita des hypothèses, kuko dushobora kwemeza ibintu tugasanga tunakwegeye n'abantu kubusa. Reka byose tubigumize mu hypothèse, ko byitwa hypothèse sinza kwemeza, mugabo ico naco kiriho, ishavu ry'abasirikare ririho. Ndibuka mu kiganiro twakoze mu mpera z'umwaka uheze ko twagarutse kuri iyo ntambara iheruka, nkavuga ibitigiri vyavugwa by'abasirikare batagarutse, batari bazwi irengero ryabo, bashika 1,200. Ubu amakuru mfise ava nyene aho mu gisirikare mu bantu bo hejuru, nuko bamaze kugira ya rusansuma baherutse gukora, ubu baharura ko babura abasirikare 3,000. Kijya gihe twabuye 1,200, ubageze ku rugero bavuga ko ari 3,000. Bamwe baragiye bavuga ko baciye banatorokerayo, baba baciye binjira muri M23, abandi ko bari mu bafashwe, abandi ko bapfuye, abandi banyegiye, bamwe bagumye muri Kongo, abandi barinjiye mu Burundi baranyegera, bamwe baramaze gusohoka bageze za Dubai, bageze he, bariko bararonderwa mu gihugu hose. Bavuga ati ico gisirikare ntigikeneye iyo ngwano. Mu minsi heze baranimviye kurungika iyindi batayo. Ego, ariko imbere yuko muvuga iyo batayo Pacifique mu nkonde senda baciremwo, nimba abo boba, kuko mwavuze ko tuvyita hypothèse, boba bagomvye kuburizamwo iyo nteguro y'ukurungika abasirikare muri Kongo, arico bashaka, byo bavyagenze gute ko inyuma y'iyo ububiko buhiye iminsi 2 gusa biravugwa, hari amakuru kandi yo kwizera avuga ko hari amabatayo 2 yarungitswe, arongowe n'uwitwa Kanyisha, arungikanwa n'abantu bivugwa ko, ibyo nta vyemeze ndabifitiye, bo bari intera hamwe, abamayimayi n'abazarendo bari barigishijwe kugwana, hanyuma ubu no munsi baba baringwa ahantu hitwa Ndondi mu Buvira, nticababujije kugenda. Ivyo bindi bigwanisho babikuye he, nimba cyari kigamije ko basiba, kubera iki batasivye? Icambere cyurumva ko atabasirikare b'u Burundi urumva bavuga ko bagiye, umva biguma biri hahandi. Abasirikare b'u Burundi ntibavuga ko bagiye. Ikindi cya kabiri nuko n'ivyo by'ibigwanisho, amakuru avuga ivyo aravuga ko ibigwanisho bari gutwara atavyo bagiye bafise. Ivyo byose uvyumvirije biraguma bifise aho bihurira na bya bintu byose twariko turavuga. Ego, nariko ndavuga yuko nagomba bampeze nkiko ndagaruka kuri rya shavu ngo bampereze kuri ako, nariko ndavuga ko batayo ariko irategurwa iri mu Rumonge, yarateguwe uje gusahiriza abandi basirikare basanzweyo, maze twasanzwe yandi mabatayo 5 turamaze kubivuga mu kindi kiganiro, za Karemi biriya bice. Ariko iyo vyaranse nayo nyene kwigenda, vyaranse kwigenda, haraciye umwanya utari muto, abo bantu bitwa ko barindiriye ko bagenda gushika ubu vyaranse. Hari kubona ko umenga ntibiteguye bikwiye, hari kubona ko abasirikare batabishoboye ivyo bintu, hari ikibazo gikomeye kugena abasoda b'u Burundi batagikeneye iyo ngwano. Rero nje kuri hypothèse ya nyuma nayo yoyo iragoye gutahura, ariko nayo iriho, ivuga ko mu batwara igisirikare uba naho nyene hashobora kuba harateguriwe gusambura ivyo bigwanisho. Bivuye kuki? Hari ico Mutama Mbonimpa yamaze kuvuga, avuga ati hari ibigwanisho vya Kongo
bashaka kugumya bakacavuga bati babwire Kongo ati ibigwanisho byanyu byaraheze byarahiye. Hari kandi bya bigwanisho bimaze igihe kinini biriko biraza, ibigwanisho biza bikongera bigasubizwa inyuma. Iyi ni ikintu giteye ubwoba, tawuzi ivyo ari byo ibintu biriko biraba. Ndiko mvuga iki? Ibigwanisho navuze nti kuva mu kwa12 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paka ibigwanisho byinshi, bimwe birashikira, hari ibyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura, haravuga ko hoba hari byageze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda. Ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko cya Mombasa muri Kenya, yo aremeza ingene ivyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato, hakarondegwa ayo makamyo bijamwo, abasirikare ba Kenya bakabiherekeza gushika ku rubibe rwa Tanzania. Ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero. Kobero soda Burundi bakavyakira, ntakarore bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni. Ku Mukoni bikinjira, haraho bakuramwo bikeyi, ariko bamwe no mu bashoferi babyo baravyivugira. Mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania, tutwaye kandi vya bigwanisho twazanye. Ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania, bigatwarwa ku kivuko kindi citwa Tanga. Bicinjira vyaciye ku kivuko cya Mombasa muri Kenya, mu gusubira inyuma bijyanwa ku kivuko cya Tanga. Rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu kavuga ati ikintu kiriko kiraba mu Burundi ni giki? Ni giki? Uburundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi? Uburundi bwo nyene canke byo bari ibigwanisho biza byitwa ivy'Uburundi, hagakorwa ivyerekana vyose ko ivyo bigwanisho vyinjiye mu Burundi, ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe, bikaba ari ibigwanisho vy'ikindi kintu atari Uburundi. Pacifique Hoba Ninahazwe hariho umuntu abumvise yogira ati hariho abategetsi mu gisirikare ngira ngo baba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho vyari bisanzwe bishaka kwinjira mu Burundi. iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe. Murazi ko ibyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera, ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'Uburundi, bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza, aho biteza guca hose bikahaca, ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga, kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akaroro kamwe ndagatanga, abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone, namaze kuyavuga hirya y'ejo kwa gatanu, arinjira mu ikambi, n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa, ariko baza bumva babwiye bati nimutahe, nimugende mu miryango yanyu, muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca muja. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko tugaruka dukatisha amakamyo tuyinjiza i Tanzania, kandi ariho aho wumva baca bagenda ku kivuko cya Tanga. Babijana he? Iyo Tanga biriko bija he? Hariko hakugwa iki? Aha hantu hari ikibazo. Niho rero haca haza ipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho vyanditswe ko vyaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu, bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hypothèse zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa, aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze, twizere ko iki kintu kizoronkamwo inyishu. Ibi bigwanisho biza ntibishike bija hehe? Iki ni ikibazo gikomeye gose, n'amakungu akwiye kwitwararika, kuko bene ivyo vy'ibintu by'ibigwanisho
ntikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo cya sécurité y'akarere, ni ikibazo cya sécurité ya Afrika, ni ikibazo cya sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza byitirirwa Burundi biriko bijahe? Ego muravuze muti biriko bijahe, hari n'amakuru mu kanya mwari mwavuze mwagiye murakoresha ijambo hypothèse, ngira abariko badukurikira baratahura, ni ukuvuga ico mufatira ko amakuru avugwa ibishoboka kuba vyarabaye iyo mvo, ariko hagati aho twavuze abarungitswe i Kongo, barungitswe bitwa ko baronse inyigisho mu Burundi. Ibi bintu mwanacishijemwo amakuru y'abasirikare badakeneye kubandanya baja kugwana i Kongo, kandi abo baja kugwana biravugwa ko baba barungitswe bagiye gukorana n'intera hamwe n'abazorendo. Ntimubona yuko mbega muri ayo makuru mufise ntimwumva yuko ivyo bigwanisho mu kanya mwari muvuze indwi yitiriwe igandagurwa ry'umuhisi Ernest Manirumva, mbega ivyo bigwanisho ntivyo biba biriko birakurikira inzira y'ibindi muri kahise vyakurikira? Kino kibazo naco kirakomeye gose, iki naco nyene kirakomeye, kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi, nuko vy'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura, ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambassade bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana, imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mukivuga ivyo, ubwo Terasi Ntahiraja ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe, ayo makuru abayabaha bafatira ku giki gishemeye? Ntaco nzontangaramwo n'ukuri, n'ubu naca vyandika, ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mu bo bakorana nibo bayemanga. Ica kabiri nuko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hariho intumbero y'ukubaka hagati mu gihugu inzu yoba iya coordination y'intambara nyene iriko yategurwa. Igice kigira gatatu, intambara ntibariko bategura abo bayirongora gusa, hari no kwiyumvira abazoyigwana. Mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga, kumbura uko mubimbagije bica bitera bituma naco ndacinjiramwo, ni iki cuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD, ngo kubaka ngo force ngo de la réserve, yitwa igice cy'igisirikare c'u Burundi caboza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa. Ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi. Abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi. Hariho ba basirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi. Biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu, ikindi gisirikare gishasha. Ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka iyo bandaniriza, n'ibindi. Uko bariko barabikora ni gute? Abo bashirayo ni bande? Ahanini batora mu mbonerakure nizo batwara aho hantu. Haravugwa kandi ko harimwo no muri ba wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza. Ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa cy'igisirikare nyene gusa
kiboneka gose nk'igikorwa c'umugambwe CNDD-FDD. Baravuga ko umugambwe ufise uruhara rukomeye haba mu gufungurira abari muri izo formation. Baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation y'abo bantu. Ngomba nje kugiteye ubwoba kurusha ngaho, aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha n'ibyo vya Terence Ntayiraje. Nuko briefing, sinzi ko briefing neza kukivuga, ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Ignace Sibomana, yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisoda cy'u Burundi ngo bafise ingorane yuko bwa mbere bafise abasirikare ba kera batizigiye, ingorane yuko bafise ngo n'abasirikare ba CNDD-FDD ngo babona ko batakizigiye ro system ku buryo ibyo babatuma byose badashobora kuja kubikora. Abo bantu bariko bigishwa ko umwansi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda, bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera u Burundi, bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara. Ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza, ibigwanisho biza bigatwagwa ahantu hatazwi, ukazana amaformation ariko arakogwa mu buryo butangaje, hubakwa ikindi gisirikare, hakaza amanama ariko arakoreshwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda akabera muri ambasade y'u Burundi n'ahandi, kumbure n'abandi wabinjira mu Burundi nyene. Aha hantu biraboneka ko ejo canke hirya y'ejo tushobora kwinjira mu bintu bitoroshe mu Burundi. Ego mugira ngo imbere yuko twinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro Gilbert tugaruke kwa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, mwigeze kuvuga ibijanye n'abahitanywe n'iyi ntambara ko leta y'u Burundi ivuga ko ngo basanze badafise assurance kugira ngo bashobore gushumbushwa. Mbega mu byo mufise nk'ubumenyi mwebwe mu byo mukora bya misi yose, habaye amasanganya nk'aya abanyagihugu bagahitanwa n'ibintu nk'ibi, birakenerwa ko umunyagihugu aba afise assurance kugira ngo ashumbushwe na leta kandi icamuhitanye kiba kivuye kuri leta nyene? Sinzi ko hari amakuru mwamufise kuri ivyo, Petero Karaveri Mbonimpa. Mbe ko mbona n'ayo mazu ya leta yonyene usanga ata assurance afise, wumva bosumbushwa gute? Iyo habaye isanganya, iyo habaye ari isanganya nyasanganya mu gihugu kirimwo abagitwara bakunda abantu babo, nta n'urinda kubabwira, icyo gihugu nyene gica kiyungunganya kikagarukira kuri abo bantu, haba babuze, haba nka barya amazu yabo yasambutse nk'ubu batagera iyo barara, n'imiburiburi bari kujana n'amabati. Ubu mwaka mti turaguhaye amabati 50 nimusakare, ubundi bakamubwira ati reka tubasanurire. Aho ni mu gihugu gifise abagitwara bakunda abantu babo. None Uburundi kumengo bwaravumwe, abantu babo umengo ntawe baraba, ico birabira amatungo yabo gusa. Naho we ubona nk'abantu birirwa barapfa bose banyuzwa, ntihagire umuntu n'umwe avuga mu Burundi w'umutegetsi ati aba bantu banyuzwe bapfuye. None wumva abo bo bahitanwe n'ibyo bita ngo nisanganya, wumva ari ndazo bafasha ko wumva n'umuvugizi wa gisirikare yamaze kubivuga. Ivy'i Burundi jewe mbona yuko kuri amayobera, ariko nagomba ngabice ku kantu gatoya Pacifique aba yariko aravuga ibintu vy'ibigwanisho. Burya twabivuze kera, nibutse abatabibonye canke bavyibagiye, twebwe twarigeze kuja ku butere twamenye yuko hari ahantu habitswe ibigwanisho vyinshi. Twagiye ku butere nacemwe amaradiyo yose, icyo gihe amaradiyo yose yaraje, n'abo mashirahamwe yaraje, n'abanyepolitiki hamwe baraje, baca basanga ikizu kininiya cuzuyemwo ibigwanisho. Ivyo bigwanisho vyari vyavuye hehe? Vyari muri imwe Pacifique ariko aravuga ati bazanye inkora zishika 40,000 dufise abapolisi n'abatashika 20,000. Jewe birya bigwanisho burya
nari nabivuze kuva kera niho havuye n'irya foromasiyo yakiri bawondese. Hanyuma ndabibutse yuko jewe nigeze kubonana n'umukuru w'igihugu ubwiwe amaso mu yandi. Hanyuma icyo kibazo nkakimubaza, yambwiye ati ubu yari umuhisi Nkurunziza, yambwiye ati Mutama nukuri ati twebwe tudafise baze ariyere ataba abantu ntawo zobashobora. Jena nti baze ariyere y'iki kandi abasoda bose bacanze, abapolisi bacanze, ngo nuko nyene ntawo bashobora ngo tugera kugira baze ariyere. None uravye aho biteye uno munsi, ya baze ariyere yambwira, ya foromasiyo yakiri bawondese yavuga, nivyo rero vy'ubu kiyo gisoda gishasha bariko baraforoma nico babandanije, ni urya mugambi nyene babandanirijeko. Urumva rero ntibahevye, barabandanije. Naho ngira nti rero igihugu c'Uburundi n'ukuri kiriko kiraja habi, ibiriko biraba nabo bavyita ngo ni ibisida, jewe nababwiye yuko birya atari ibisida, ibintu biba vyateguwe. Nukuri abarundi batirwanya ngo barabe iyindi nzira yofatwa canke bagire ibiganiro, hanyuma dutake amakungu yemeze Uburundi baje hamwe bumvikane, twumvikane tubaye igihugu cogarukirwa. Abarundi turagowe n'ukuri. Petero Kaverimbo nimpangira ngo musobanuriye bariko baradukurikirana kugira ngo batahure abo bantu Petero Nkurunziza yavuga ko batoshobora bari bande? Yavuga barya basoja ba kera, barya basoja ba kera yuko ngo atazanye abandi basoja nibo bita baze ariyere. Ni ukuvuga zirya mbona kure bariko baraforoma kiri bawondese niyo yari kuza ari baze ariyere. None ubu bamwe babishize mu mategeko, nibarya rero Pacifique avuze bariko baraforoma hariya ngo baze ikindi gisoda, nico rero yita baze ariyere, niwo mugambi babandanije. Nta abandi yavuga ko ari uko. Akabazo kumbure kuri mwese ngira Mutama Karaveri Mbonimpa muraza gutangwa kukishura, ngira mwarumvise mbere ni inkuru yanditswe na Fokode, umukenyezi yitwa Berize Kaneza yakora muri poste, yari yarejejwe ariko yahitanywe n'ivyo vyaturitse. Mwarumvise kandi havugwa yuko aho abakenyezi barara hoba hari hashitse amabombe kuruta ahandi. Sinzi uno musi ko uko vyifashe, ngira muri Aprodehashi no muri Fokode muraza kwishura ico kibazo. Mukanya mugenzanje Alice yarabajije ikibazo c'ishumbusho, amabombe yarasohotse agenda gwa mu makartier menshi y'igisagara ca Bujumbura, amabombe y'igisirikare, amabombe ya leta. Mbega amategeko avuga iki mu gihe abantu bahuye n'isanganya biturutse ku bintu vya leta? Reka mperi wanyu Petero Kaverimbo Mbonimpa. Sinzi ko akabazo mwakumvise Petero Kaverimbo Mbonimpa. Ngira ngo twareka Pacifique atangura kwishura, turagaruka kuri Mutama Mbonimpa, mbona umenga ntariko aratwumva. Ego Pacifique ngira mwoba murishura. Ego ikibazo cyanyu nacumvisemwo ibice bibiri bikomeye vyose. Hari ikibazo ca mbere, uyu mukenyezi Berize Kaneza yahitanywe n'ibi vyaturitse, bigaheza bikaja mu mpimba kiramugwako nawe kiramwica. Uyu mukenyezi akavugwa ko yari yaburanye, yari yejejwe n'ubutungane, ariko yejejwe ntiyarekugwa. Muravyibuka ko tumaze gukora n'ikiganiro kijanye n'ivyo nyene, ingene abantu bezwa ntibarekugwe. Kenshi uko usanga bimera bavuga ngo isentare ikurikira bamwe muri parike ngo bunguruje, ngo kubera ko bunguruje uyu muntu nace aguma apfunzwe. Hari n'igihe muri za parike bakora ikindi kintu no kwita ko ari tricherie sinzi mu kirundi ko umuntu yocita c'ugwenge, aho baca bavuga ngo basohoye ngo ordonnance de réarrestation, donc bikitwa ko procureur atakiri ko arakorera ku mutahe wa mbere wafashe uwo muntu, bikitwa ko yaciye asohora umutahe ugira kabiri umutuma aguma mu munyororo. Sinzi ko ivyo vyose vyaba vyarakozwe kuri Berize, ntavyo nzi ko boba baciye bunguruza ahejeje kwezwa, kandi sinzi ko hoba harabayeho
umutahe umufata irya kabiri, ariko uko amategeko yabivuga aho abacamanza bamushize niho yacaja, hanyuma akaburana nimba bamwungururije akaburana yidegemvya. Ntabwo umuntu yamaze kwezwa abandanya aba mw'ibohero. Ikintu rero kibabaje ngaha ningene bino bintu ari byinshi cyane muri kino gihe. Ndibuka umuntu twaganiriye nko muri ino ndwi ambwira ati jewe nayo ko ndarondera umubonano kwa Procureur General de la République, ndamusigurire uwanje amaze umwaka yarejejwe, ndabe yuko yonyumva, ku buryo wumva ari ibintu vuti ivyo bintu bavyigingira gute umutegetsi. Umuntu yarejejwe nta numwe kimufise kububasha, kuva umunsi yejejwe bitevye yosohotse bukeye, naho nyene vyobaye vyatevye mu gihe yoba yejejwe amasaha kumbura ageze kure. Nayo ubundi umuntu yejejwe ikibanza ciwe ntikicitwa prison, aho prison yoba itakaje ico isigura. Abantu baja mu munyororo kubera iki? Abantu baja mu munyororo ubwa mbere bwo kugira ngo ntibabandanye bakora icaha. Ica kabiri, abantu baja mu munyororo kugira ngo ntibice amatohoza. Ica gatatu, hari aho bavuga ngo abantu bagiye mu munyororo kugira babakingire, kumbure hari abariko barabagiriza bari babirutse ko bagira bati tugabanye ishavu tube turabitsa ahantu mu kurindira ko imanza ziba niyera azare kugwe. Worondera ibindi byose bishobora gusigura ingene umuntu aguma mu munyororo kandi kubera ariko arahanwa, kubera ko yakiriwe urubanza muri ico gihe ariko arahanwa. Ivyo bintu byose nta na kimwe muri ivyo gishobora gusigura umuntu yejejwe ingene ashobora kurara umunsi umwe gusa mu munyororo, ntibishobora gusigurika. Rero kumva ko umuntu amara umwaka yarejejwe akazonarenza ntibibaho. Ica kabiri, uwundi mugwi munini upfunzwe utumvikana n'abantu bahejeje umunyororo bakiriwe. Umunyororo umuntu awuhejeje nawe nyene uwo munsi nyene muri prison bateza kuba bafise urutonde rw'igihe abantu bazohereza iminyororo yabo. Umwe wese rero ageze ku itariki yaherejeko uwo munsi baca bamusezera, ntacitwa umunyororo, ntaca gipfana n'ibohero, ico kibanza ntikikiri iciwe. Kuko bya bindi byose mpegeye kuvuga bisigura ingene umuntu apfungwa ntiyabigishobora kuja kuri uwo muntu ari aho hantu. Ariko abantu baraheza umunyororo ngo mwiperereza ngo nibo banza kurekura ko umuntu ari kugwa, ngo yavuzwe ko ngo ashaka guteye, ngo yari afise ibigwanisho, ngo yakorana n'abagwanyi, ibintu byose vyandagutakiye bitagira iyo biva niyo bija. Kuko kubw'ivyo ngo iperereza ngo babanza kuribaza rikavuga ko ryo kwemera ko uwo muntu ari kugwa. Riribazwa kabuki. Kubera iki? Iperereza ryo yarekuriwe gupfunga umuntu atana kimwe ariko aragirizwa. Iperereza ni yindi sentare iri hejuru y'abacamanza, ku buryo abacamanza bavuze ati uyu tumupfunga imyaka 5, iperereza riza kuvuga ko azopfungwa imyaka 20 yarahejeje ya myaka 5. Ivyo bintu bishoboka gute? Burya aba bantu bajejwe ivy'ubutungane, aba ba procureur general nka procureur general uhari bavuga ko ari umupfasoni b'umusenzi wa cyane akundana, niko abantu bamuvuga. Sinumva ingene azosigura umunsi azobategeza kubisigura ingene hariho umuntu yarengeje umunsi umwe yejejwe canke yahejeje umunyororo akaguma amupfunze. Bazovuga ngo amategeko yavuye hejuru ariko uzorabwa niwe nyene, niwe umushikiranganje w'ubutungane. Ibi bintu bazobisigura gute? Yaba uhari yaba imbere yiwe, hari imyaka abarundi bazisubiza iteka. Uku tuguma tubivuga umengo turaba gukengera, dufise amajwi ataca maze. Hari imyaka bino bintu tuvuga bazovyibuka, bari imbere y'intahe tubabaza tuti ko twabivuga aba bantu babagumizayo kubera iki? Ivyo bintu bizobabako. Rero dusubire gutera akamo abantu bajejwe ivyo bintu, bumve ko ivyo bariko barakora ari akamaramaza, noneho bigezaho umuntu aza gupfa kubera ari mu kibanza bamugumijemwo atarakwiye kukibamwo, kandi bakumva ko bo bera, bakumva ko ivyo bitaberekeye, bakagira bati nta kundi urupfu rwamutwaye ahuye n'isanganya, yari mu kibanza atarakwiye kubamwo, kumbura iyo atakibamwo yari kuba kiri muzima. Ibi bintu bazobibazwa abantu bakora bariko barabikora. Igice ca kabiri cy'ikibazo cari iki kijanye niyo ibintu vya leta vyononye ubuzima bw'abantu hakurikira iki? Amategeko iyo avuga ko ikintu cose umuntu akora canke ikintu cyo kivuye mu ikosa ryiwe, ikintu niyo ari ikintu cawe gikweze amagorwa ivyononekara ku wundi,
nyene ca kintu cabikweza canke uwakoze ikintu cakweza ivyo bintu, uwo ategerezwa kuriha ivyononekaye kuri wa wundi yononewe ivyiwe. Aha rero turi mu gihe leta irafise ibigwanisho yarabibitse, inabibika hagati mu banyagihugu, inabibika iruhande y'ibohero, hanyuma vya bigwanisho kumbure kubera ukuntu bibitswe canke bikozwe n'aba basirikare bayo, umwe twariko turavuga ya mahipoteze yose, canke bikozwe n'abategetsi baba baravyiteguriye bo nyene kubisambura kubera imvo zabo tutazi, vya bigwanisho ngivyo birakoze ibara, bisambuye ibintu vy'abarundi, bisambuye amazu, byishe ubuzima, bikomerekeje abantu. Aha leta irategerejwe kuriha, leta irategerejwe kuriha. Ni n'akamaramaza kubona nta n'ijambo rijanye n'abo bantu ryigeze rivugwa. Mwabajije Mutama Mbonimpa nti ni gute atawagiye kuraba nk'abanyororo, abanyororo uravye ivyo babayemwo muri ayo masaha, ni ibintu biteye ubwoba. Ubutumwa nyene bavuze induru batabaza ati twatewe, burya bari bazi ko aribo batewe, ariko inyuma ntihagire umutegetsi n'umwe abagendera ngo abahe abahoze arabe ibyabaye agira icyo avuze. Twaravuze ingene hari nk'abakenyezi bamaze iminsi 2 canke 3 baba hanze, imvura ibanyagira, izuba ribakirako, aho hose nta na kimwe, nta numwe avuga, nta numwe abaraba, nta numwe vyerekeye. Hari abantu bakomeretse mu bitaro, hari wumva kugira ati ibintu vy'imvune mu Burundi bisigaye bizimvye, ibintu vy'ibibazo biriha miliyoni 10, ivyo bikijana gutyo. Ubundi iyo twabonye amasanganya akomeye twahora tubona leta itunganya ko bahuye n'iryo sanganya bashingurwa hamwe ku munsi umwe, hakabaho ijambo ry'igihugu n'umukuru w'igihugu akanahashika, nta na kimwe cyabaye. Nk'uko ari leta itanezwe umuntu, ni leta itanezwe umurundi, ni leta mpingane y'ibikoko. None ubu iyo bijya bintu bigwa ku bashikiranganje, iyo bigwa ku bana ba Ndayishimiye, vy'ukuri nabo bari guhambwa uko nyene canke nuko abo vyaguye ko batagira agaciro. Iyo dusanga vyaguye ku nzu kwa Prime bigahitana Prime canke umukenyezi n'abana, iyo dusanga vyaguye muhira kwa Ndayishimiye, yabawe yaba umukenyezi wiwe yaba abana biwe, tugasanga vyabaguyeko kuko ntivyatora, vyashobora kugwa hariho hose. Iyo dusanga abashikiranganje 2 vyabahitanye, iyo dusanga ubu abo bari gushingurwa batashyizwe hamwe, hatabuzwe ijambo ry'igihugu, hatabaye kubaherekeza, hatabaye kubatera iteka. Mugabo ko hapfuye abanyororo, ko hapfuye abantu bato bato, umunyezamu yakora kuri Banque Mondiale, umukenyezi yitahiye bwije agiye kuraba umwana kimuguye mu mugongo hajya kumusaga ngo yarapfuye. Umukozi hariya za Gisandema maja muza Kamenge Gihosha, umukozi yicariye mu nzu ahejeje gukora akazi, ku mugoroba yicaye ku gitanda kimusanzeho kirahejeje. Umuntu yari muri korale y'ishengero rya Pantecote mu Gasekebuye, agiye kuzinya amatara kubera bisi biriko biraturika, cahurira naco kimugwako ngo yarapfuye. Kubera nabo bantu bato bato ntibagira agaciro mu gihugu cyabo, ku buryo atanumwe abibuka, atanumwe abaherekeza, atanumwe abahiteka. Birababaje cyane Pacifique Nahazwe. Mbonimpa turabona ko ariko aratwumva, tumusabe asoke yongere yinjire, ariko Arisa nyihanganire mu kanya turinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, ariko munyemerere mwishure tuno tubazo tubiri naringiye kubabaza Pacifique Nahazwe. Uno munsi mwavuze mu kanya yuko hari umugwi w'amatohoza washizweho, mbega none iki kintu cyuko umukuru w'igihugu n'abavugizi b'inzego z'umutekano, no kuvuga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'igisirikare, baza baremeje ko ari sanganya ryaturutse ku nsinga zakoranye ko hanyuma zituma ibigwanisho bisha. Mbega abo bantu uwo muguzo hava uvuguruza ibyo twabonye umukuru w'igihugu yagumye yandika n'ivyavuzwe n'abavugizi b'inzego? Nimba atari uko hoho uwo muguzo hava uzana ibindi bisigura igituma abasirikare bahavuye bafatwa, ko mwavuze ko hari abasirikare barenga 30 bafunzwe mu Burundi bwa CNDD-FDD bwo n'imbere hariho amatohoza. Harakandi kabazo naringiye kongera ko muke mukishura. Uno munsi ko turi mu gihugu cy'abanyabwoba
canke c'abatewe ubwoba, amabombe yaraguye mu makartier atandukanye, insenge z'inzu n'amazu yarabomotse. Mbega ninde mu bisanzwe yategerezwa kwitwara mu kibanza c'abo bantu kugira ngo bashobore gushumbushwa, nimba umwe wese ku giti ciwe adashobora kuburanya leta? mu bisanzwe vyateza guhera kuri benevyo. Mu bisanzwe ni benevyo baburana. Uko nagenda bivuga, navuze nti nuwononerwa ivyiwe aheza akaja gusaba ko aronka indishi kuvyo yononewe, agasaba ko wamwononeye ariha. Umukuru w'igihugu narumvise we wasigura ngo nisanganya, ngo isanganya nyene, hariho agace gatoyi nabonye acishamwe akaca yibandaniriza, yavuze ngo isanganya none, ngo isanganya nisanganya nyene. Siko biri mu mategeko. Isanganya riraharugwa aho ryazananye uko zishure, hanyuma abana bariko bariga, ishure ryawe rikica abana rikabagwako, ntuza kuvuga ngo bavyeyi murabona nisanganya. Siko bimeze mu mategeko. Nyene ishure arishura, nyene ishure abaye atagize assurance ngo assurance ikikora, nyene ishure abazoba bakomeretse nibo bavuza, nyene ishure niho azokora ibindi byose bikurikira. Umwana wawe aciye ngaha agatera amabuye akamenagura ibintu by'abantu, ntuzoja kuvuga ngo yo murabizi ko ari umwana kandi ko abana batera amabuye. Ntibibaho mu mategeko. Nyene umwana azoja kuriha. Niko byose bimeze. Rero ntuza kuvuga ngo murabona ngo nisanganya. Isanganya ivyo ntibibaho. Isanganya ryavuye kwande? Isanganya ryavuye ku bintu vyande. Mbega mu bindi bihugu bikorwa gute? Ko mu bindi bihugu bariha, ni kuko Burundi abanyagihugu bavyo umengo ntaco bamaze. Rero uwabisaba ni nyene vyateza kubisaba. Mu bihugu bindi kugira bihe n'inguvu yari ibintu byashikiye abantu benshi, baraheza bakaja hamwe, abagiriwe nabi bagashiraho ishirahamwe ryabo riheza rikabandanya risemerera mu izina rya bose, kubera ko umuntu umwe gusa atanguvu kenshi aba afise iruhande y'ikintu gikomeye nka leta. Ingorane ni cya kintu uvuze, igihugu cyuzuye ubwoba. Mu gihugu cyuzuye ubwoba nk'Uburundi bizokunda ko baburiye ivyabo vyononywe n'ibi bikoresho vy'igisirikare, boshobora kuja hamwe bagakora ishirahamwe ryabo ribandanya gusaba ubutungane no gushumbushwa ku vyabo vyononekaye. Sinoshobora kubishurira, ariko mu bisanzwe nuko ico cyategerezwa kugenda. Nciye nsanga rero mpereye ku cya kabiri, nsanga kimwe ca mbere ndacibagiye gato, nyibutsa gatoyi. Icambere nababajije nti inzego z'umutekano, abavugizi babiri mwabivuze, Petero Nkurikiye na General Gaspard Baratuza, kw'izina ry'inzego baremeje yuko ari sanganya. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene mu byo yanditse aciye ku buhinga bwa X canke Twitter, nawe nyene yasubiyemwo kenshi ko ari sanganya. Mbega ko mwavuze ko umugwi w'amatohoza washizweho uno musi ushobora kuba ugiye gusohora icegeranyo, kandi bakaba bategura yuko ivyabaye bagomba kuvyegeka ku bantu, mbega bazohava bavuguruza ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ijambo ry'inzego z'umutekano? Hanyuma mbega hoho ivyo nibavuga ibitandukanye n'ivyavuze ubwa mbere, bazosigura gute ko bafunze abasirikare barenga 30? Si ubwa mbere ndabivuze mu biganiro vya Fokode, nuko bigoye gutora. Nkomara nkoresha ijambo logique. Biragoye gutora logique intwaro ya CNDD-FDD, biragoye gutora umurongo igendera ko ingene ubukoze. Si ubwa mbere bene ivyo bimaze kuba, aho haba dufatire nko kwiturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko nkuru ya Bujumbura baratubwiye, Mbonimpa yakibukije yuko ngo ari ikibanza kimwe hari bateri yaturitse, ngo hanyuma bica bikwega ko isoko yose isha, ku buryo umuntu yashobora no kubaza ingene ivyo bashobora kubimenya, muzi ingene isoko vyaciye bigenda. Reka sinobigaruka ko ivyo, ariko naho bari bavuze ko isoko yaturiwe n'ico, hageze gupfunga, muribuka ko baciye bapfunga umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe? Muribuka ko baciye bapfunga Evrard Giswaswa? Muribuka ko bapfunze uwatwara Sojemak? Muribuka ko bapfunze hari abandi babipfungiwe, kandi byari byishwe ngo nisanganya ry'ibateri yaturitse. Uko rero abo bantu bameze, ntushobora gutora umurongo bene usanzwe ngo uvuge ngo ko abategetsi bonyene bivugiye ko ari isanganya rivuye ku muyaga nkuba, no kuvuga ko abandi bera ntibibaraba. Kumbure responsabilité yobayeho yobaye ya Regideso,
nimba ariyo yakoze nabi ivyo bintu vy'amatara canke nimba hari ujejwe ivy'amatara muri iyo kambi yoba ataravye intsinga z'amatara sindabizi canke woba atazimije ivyateza kuzimya ntavyo nzi kumbure vyogiye muri uwo murongo ariko jewe sinzotangara ko tugira abategetsi batubwira isanganya rya court-circuit hanyuma tugasanga hari abandi bantu bakurikiranwa bagapfungwa bakanavyagirizwa hatigeze hahindurwa imvugo ngo bavuge bati vya bintu ntabwo ivyo twabwiye vyari ivyo twarababeshe twasanze wari umugambi ukomeye turashobora gutangara ivyigere bivugwa nk'uko kandi bashobora guhindura kugira basigure nk'izo ntambara bavuga ugasanga imvugo inyuma irahindutse twumva havuzwe ikindi kintu kitigeze kivugwa imbere byose mu ntwaro ya CNDD-FDD nta na kimwe kidashoboka kuko ico nita logique ntikibaho.